Murikirukuri. 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 Ubuheruka muri Murikirukuri. Muti. Wabonye? Turabona notification. Nibo? Nibo muti. Bandwikiye email. Mbe bashe. Banza yugurura ubunyene canke mbanze ndeke. Vyahavuye bigenda gute? Ego. Ngabo ndi ntushuwa kabisa. Uya reka shamuti no yari ibintu udapfa kugura hano ari hose. Oya uzimisi urindiriye wewe. Ukaba utaciyugurura ukironka. N'ubusi ndatahura vraiment. Reka shamuti. Uyu munsi wonyine sije mbonye urashitse man. Ugurura. Iyo ni inyama yokeje peti yangu. Ndetse kurindira. Honye nayugurura mu isoko. Dare gake bro. None we mu isoko none ubona hajya kurira ari gutamba gute. Ifare kumba dano nyene. Shobora guserebra nyene ukunda vyumvoke. Twagirera. Abanzu reke, ubanzu geke. Ndindira gato. Ndazi ko nibabona iyi nkuru. Ucuguruka. Tumvikane. Uyafasha avuganya unyarutsa shamuti haje namaze gushuha. Umviriza. Utari imbere izo ni kawaida. Naho uravyo. Uze wibuke ko ari je naguteje imbere kwanza. Unasikia peti? Reka shamuti reka uratanguye izi wawe. None wewe waneje imbere gute? Umve rero. Umve nashima. Iyo ntagushira contact na Gakima amahera yo kuri stage wowe wari kuyakura. Yari yakunani. D'accord, umviriza muti. Peti. Ciwe ndagusavye. Ndashobora kura message yanje ubu rero. Oya banzu binyemereye neza kutazonyibagira ushitse hari rero abatumuna cyuka. D'accord. Cinda gusavye uje muri mode silence. Urumva? Umutima wanje ndawumva ingene udunda tunda. Nanje cinambira kuri iyo rythme yawo. Ndashize supaguru ku munwa basi. Umviriza rero ndagusomera message igiye kutuza ubuzima bwanje kwindire vo peti. Twagiye. Cher monsieur Rugina Igor. Suite à votre demande de stage, nous avons le quoi? Yo, Muti, aba Muti message banyandikiye ruko. Donc vous annoncez qu'après yo, mana yanje ndakubwira. Naba ngo shose. Abacugura TV mutirangweke. Yo, bya bintu Muti zaka kibabiraje stage yanje. Oya mugaje sindavyumva. Umve Muti ngo le contenu za Chukura TV, je responsable. Narakubwira ko ibintu duposta ngabi tabaho Muti nukuri. Yo mana yanje. None umuntu ko binyikindo tuzanje kamuti. None ko binyikindo tuzanje zo kubwira. Igor umvirize. Umva. Abantu paraba neza. We ni watatomuye. Reka kuvuga ngo ni gute baravye ukora ngaha? Bari kukureka ukajayo. None burabiki kubwawe. Wese kubwiwe. Reka shakundemesha. Ibi naco bikimaze. Aho bamaze kunyishura vyahetse. Mana yanje dodo sanje ziravuye. Oya Igor ihangane ndagusabye Igor. Oya Muti. Igor. Ahosha urakoze kwizana ndabirari Dabiki. ndabira mwana nahejeje kwa Justa mugabe inyuma sindahabona umbonera nasobetse neza hewe ntivyitunatunye ndabira. Okay. Mpava Mama nja ku kazi imbere yo kuja ku kazi kuri izini banza wicare gatoyi tuvugane icerekeye gestion yayo. Alice mafi ubugira unyigisha ivyerekeye gestion wewe Ya je sinje ngo ndakwigisha nkeneye kumva version yiwawe numva impamvu abakozi n'abafournisseur batararonka amahera ivyo yabo. bikura hehe wewe Dindira mpeze mama ivyo bikura ivyo wiko widugije umushahara wenyine narabimenye uriko ukora gute wewe nkora uko nkora ndije hante wa usine nije mfata ingingo abandi mugakurikira comment faut-il te l'expliquer ma fille? Oya nta bifaransa birebire mama nta bifaransa bikenewe bwira ni gute ubaho kwimjamba abakozi ukishinga gufata ingingo utabanje kuyaga nabo bigenda gute ukuntu waranze imitsi rero ewe Gakima wararambye uzobona ubu ngira nsambishwe n'umwana navyaye. Okay niba bifata uko nta kundi je ndiko ndakwibutsa ko hajya kuri izine utahicaye nk'umutegetsi ategeke ko mu gisoda aho da nta bindi umurongozi mwiza mama jewe ndi umurongozi mwiza bengi ivyo uri kuravuga niki keneye gufata decision utume ko ba actionnaire kuko izini beshejeho n'imitahi yabo. Alice ndi gérante kuko babona neza ko nshoboye
je simbona impamvu uri kuvyura ibibazo bidakenewe. Erega mama waje hande Uranzindukiye muri kino gitondo. amategeko gushikaho ujera izine Nibi. hitongo ryawe wenyine Ah, Kunda. mfungira itirete nigire. Sitagufungira mama manzi unyumvirize neza abajya abactionnaire umengo abantu mu maso yiwawe batume ko mu nama ubamenyesha ingene ikibazo c'amafaranga babuze guhemba ukibabwire ngene uko bagitora umuti Umenye ko bajya bo bangeza ahantu. We narakubwiye ubabwire. Udashima uburongozi bwanje ajana umutayi w'ahandi. Ico kiroroshe. mama uko se ibintu bigenda Weho kumfasha uza kumbwira ibyabaje. kandi ukabandanya ufata ingingo atanu umwuhanura izindi zobomoka izosambuka n'akazi kawe ntizoshobora shefu wajya amakonjerateri si uko bigenda uriko ukora nabi cane Alice, gira ico wubaha kameme. Urageza aho mbwira ko je nkora nabi wewe. no Kameme. ndabishe n'amatelefoni y'abakozi n'abactionnaire bagomba Oya, il faut pas exagérer non plus. Hey, ndakwarikesha nk'umwamikazi. No, ntibikunda. Amavalize ya beba zimvye ndakuguriye. None ko niko gahembo ga wantashima we. nyumviriza Quand même. nyumviriza une bonne fois pour toutes Jenny, izina si ndakumviriza uri kuvuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru. privé yiwawe izina ni umugambi rusange Alice, gezaho. oya simora Gezaho. simora ushaka gutwara neza utwarana n'abandi nuko wabisanze n'amategeko asanze yanditse Aya, yubahiriza aya. ikorera metse Jewe situation muri ino nzu ndumva neza ko imbereye insupportable. Naho vyakabaye ko umwana navyaye mpagarara ku gakanu. mama umviriza Ivyo Ntabwo ntibibaho. byakabaye ko hagira amatariki nk'aya abantu Hana. batarahembwa amafaranga yawe no ntibikunda Alice, nimba ugomba kunyirukana mu nzu yawe. Bikore neza, ntuntuke. umviriza mama Ntuntuke. aho twaca mu ngorane zimeze Umviriza, gutyo na John na ntuntuke. Condo. Je ndagusabye Kandi yaranje ntuntuke mpaka. gusa. Wowe uri mu bikiga mama uri mu biki Amajambo. Uri No muri gukora kino gute gitondo. se? D'ailleurs, ivyo numvise birakwiye. Umviriza, ndagiye ku kazi. Ninagodoka. Ndatekera ivyanje nigire kuba handi. Ndaguha amahoro mama, data wanje. no. Kanya kubera kuzakanya ubwo bijya mbere ugiye kwa mwana ubona harahindutse Ereka gipe igihe sigito. n'ubundi Ndana ko- kuva mpatswe kwasiga ubuzima. Sinabwa so kwawunyuza ikirenge. ngira ntazosho no kugaruka niwumva ko ya apply ikozwe n'amavuta bibugo itakiboneka Akusio. Ereka ni kubera yamvura yono namabarabara. kandi shangwe imodoka zahora ziyapakira zikayazana ngo zarabuze aho zica kandi rero nyinshi muri zo ngo zahetsemo kurindiye En fait ni commerce entre guverineri butati hagazi. besha ugira ni commerce gusa gashakanye aha ya ma concert na za match zahora zihuza rusangi bugo na muhumuro Ndisha ibyo sinari nanavyibutse. kanye je ndiyumvira abantu bagize mu mariage hagati y'abanyabugo abanyarusangi n'abanyamuhumuro uko bagiye kubijera Sha ni kuri biragoye cyane. en tout cas vraiment Ntibyoroshe. Ariko nukuri nikuraba tukagira ico dukoze nk'abajene kugira ubwo bucuti ntibuhagarara. Nitwe avenir yiheje reka. ego uragitoye vraiment Benyene umuservice twatumiye abibuze yagiye. ewe cinanje ndiko ndibaza iyo petit déjeuner itegurwa amasaha oya mbwa ngo ujya araje vraiment Twasavye n'ibintu vyoroshe. Ashazora mba muntu ko wabitebeje. Twari dutanguye no kukwidogera. Gipe ntugire ko akaguma gasubiriye nuko uretse ko ivya mbere vyampakije. oya mporeka nyenyeri ariko warahamuse nawe gamani Ubivuga urabizi. oya nikajya kana ko mu mpunzi z'abanyabugo kaje kubahagarara hejuru kabasiga nabwo munyagara hose naco gubaha Abo bana b'impunzi barashonje n'ukuri sibo ni mubare ahubwo reka ndakwereke esh mwana ingo ubwo mbwira iki kanye ingo ngaha reka oya nukuri reka ndagahebera ivy'iwanje reka ngire ma geste basi kuko ururimi rwacu ubwogo ngira nago kumva aravyumva ega abanyabugo turakomerekana sans problème ntugire ubwoba peti akira ufunguro siko kanye none wewe bice bikugendera gute none jewe nta cumbagiye oya kanye ako kana karanteye ikigo wabonye nta n'inguvu zo kuvuga kagifise kariko kabicisha mu mazuru no mu kanwa kanye imwe mu makarite menshi ndagukundira nuko ufise umutima wagutse ivyo ntibisanzwe kanye sinzi je t'aime kuva umunsi wa mbere ndakubona kanye waranyinjiye mu mutima ku buryo numva ntaba kure yawe kandi mbabarira shaka nyenyeri kanje please usubire inyugurure umutima wawe
ipe kanye ndagukunda n'ukuri wiringagiza ibyabaye byose mu minsi iheze umpe chance yo kubikwereka s'il te plaît kanye kutavuga Supe Oui, Madame Gakima. mbe uyu munsi hari konje yatanzwe Oya. izindi kwigaragara kandi je watayo nasinyiye konje abakozi bari hehe Emwe. je ninjiye atanumwe mbona Kubona abakozi batanguye ya greve. ya greve greve yihe Je bambwiye ngo amategeko arabibarekurira. birantwenza rero ingene bama bitwaza amategeko nabo batanayazi None sivyo. niba arabaho bari ubabwira uti musubire ku kazi vuba bwango Oh, chef. kwigenza uko Ibona bashaka nyumviriza n'ukuri. Burya greve bayigize kubera bashavuye cyane. ibyo bishavuza byose je ntibindaba hagaci isaha bataragaruka ngaho ku kazi ndabaha igihano hamwe bicuza icabatumye kugira greve badasabye uruhusha ivyo bintu nibiki Uruhusha bararusavye. barusavye nde Nukuri batarusavye. supesi Sa? we mu bintu wanzaniye gusinya muri no minsi hari document ya préavis de grève yarimwo nawe no hariho narayibonye nukuri hariho email bakurungikiye naje baranshizemo email yego haheze nka 2 semaines bayirungitse iyo je nayo nabonye basha je nayo nabonye kabisa ugurura email za urabe nukuri ubona je mfise umwanya wo kuja ku ma email y'abatazi ico bashaka nta mwanya nifitiye none ko mbona ariho bavugira ikibaye cyose kuri izine aho rero bashatse gusuzuguza nde jewe Gakima ntibibaze ngo iyi nyifato yabo igayitse ntibibaze ngo izijana ubwo ibi bintu bizokorohaga yemwe mu kurindira kumenya ikizokogwa reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega aho mu kibani wanyu hoba hariho abantu nka condo nimuduhe akarorero intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Basogomba Dieudonné ava ku mutumba wa Munanira muri zone ya Kivyuka muri komine ya Bubanza mu ntara ya Bujumbura atego cyane mu kibano cyose hamahabamwe abantu yita intwari nka condo ati nabantu bafise umutima w'ubwitonzi bakunda amahoro ati kandi bagashira imbere inyungu rusanga aho gushira imbere ishavu ryabo ati nabantu zosanga naho batabari ikintu runaka abantu bose mu kibano babishimira ugasanga baraha agaciro ico bavuze atuzokumva abantu bavuga bati nakagashana umugabo yarangije agira ati abantu b'intwari nka condo bariho naho atari benshi atariko kandi n'abantu bo kwishimira no gutera intege Niyibizi Donatien nawo ku musozi wa Nzewe agacimbiri ka Karago muri komine Muhanga mu ntara ya Butanyerera yagize ati yego cane aha mu kiwani wacu hari abameze nka condo ati twagiye tubona abantu baharanira inyungu z'amashira hamwe barimwo ku nyungu y'abanywanyi bose mu gihe hibonekeje umuntu canke umugwi w'abantu batemera uburongozi bw'ishira hamwe barimwo ati mu gihe ry'abarirongowe nabo batiyumvamwo yarangije atera intege abantu bafise inyifato nk'iyo ya condo Uwundi munywanyi yatwandikiye nini Sesogo ava iburunga mu Makamba muri zone Bukeya yagize ati yego cyane mu kibano hari abantu bameze nka condo ati kandi condo ni intwari ati kuko yaranse ko ugwaruka rukoresha ishavu kuko ishavu rivuga ngo icu wawe ati naho wishu wawe wimuravura intuntu ati bari hamwe bovugana atashavu atakugumuka hama bakishuza twabo kuko tubiri tuvurana ubupfu Undi munywanyi yatwandikiye nini mbona Abraham akabavuka mu Ruramba mu Kayokwe imwaro yagize ati yego cyane mu kiwana bameze nka condo bariho ati subije amaso inyuma mu vyagiye birashikira igihugu cacu abantu nka bacondo barabayeho kandi baracariho bemera guhagararira ukuri aho bari hose bataravya gatumba canke intara mu gihe bobo baba bariko bahoranira ukuri n'ineza kuri bose ati mu gihe nkiki abakorera kuri izine bose agashavu ari kenshi bivuye ku mukoresha mubi yidugiriza umushahara uko ashatse akirengagiza ko ayo mahera ariko ava mu maboko y'abakozi hamwe n'abanyamitahe ati abantu nka condo birinda gutera imigomuko nk'uko kuri izine bariko basitura umwango w'ibiro vy'umukoresha wabo bakibiragwira ko inama isumba ingimba yarangije atera intege condo mu kubandanya yihanganisha abakozi bose ataravye imigwi barimwo mu kubizeza ko inabi itotsinda ineza ati hama izini zosubirana indongozi zubahiriza amategeko y'ishirahamwe ati kuko barayamaze bati ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka
reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Alexis Nsengiyumva ava mu bwagiriza mu ntara ya Ruyigi akaba ari umunyeshuri muri campus ya Kigobe aha mu gisagara ca Bujumbura kuri Mutanga Sud yagize ati yego aho mbaye hari abameze nka condo yasutsemwo mabisi ati mu gihe hari amatati rusanga afatiye kuri ibi na biriya atakarorero hari abagabo batatu bakoreye igikorwa umudandaza ca bahemba amahera makeyi batavuganye baca bigira inama yo kuja kubomora imangazine ngo bayigaruze ati umwe muri bo yananse avuga ko atabakwirikira kandi acaza kumubwira ko bagira baje kumwiba ati si vyiza rero gutwaza ingimba kuko bavuga bati inama isumba ingimba reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ariko kandi tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwa mwahita wasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo nakagakurikira mu kiyago ca Alice na Gakima ni ikihe cigwa mukuyemwo ndasubiramwo mu kiyago ca Alice na Gakima ni ikihe cigwa mukuyemwo akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandike kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 103 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino muri kiro kuri kundwi biciye ku muhara wa WhatsApp mutwandike kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 103 hamaduheze tubashire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 937 muri gwa kurikirana rw'ikino muri kiro kuri murakoze naho mu twizokurikira cari gikino muri kirukuri muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza